Ndabashubije mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu amuherereye ijya nino kw'isi twongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse tunabaha ikaze mu makuru yo muri iri joro agaruka kubikomeje kugenda biravugwa. Amakuru yihuta cyane, amakuru akomeza kugenda aradusumira, na makuru adafise ivumbi na gatoya agaruka ku mutekano ndetse by'umwihariko biraza kudufasha neza gusobanukirwa ndetse bize kudufasha kubasha gusubira by'umwihariko mu myaka yaheze ubwo mu Burundi hageragezwaga ikudeta cyangwa se itembagaza ry'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza hari mu mwaka wa 2015. Iki gihe rero by'umwihariko bamwe mu bagerageje iyo kudeta ikaza gupfuba bamaze kugenda barahunga, ariko amakuru akomeje kugenda aravugwa n'amakuru ateye ubwoba, n'amakuru yihuta cyane, n'amakuru by'umwihariko akomeje kugenda arahamura abatari bake cyane. Turabaha ikaze by'umwihariko abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye ijya nino kw'isi, turabaha ikaze mu makuru y'iri joro kwa gatandatu kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho ngaha muri kino kiganiro cacu. Turaza kuyatangurira by'umwihariko ku makuru yamaze kugenda arakwiragira by'umwihariko anadushikira anadusumira ku buryo bukomeye cyane, avuga ko by'umwihariko bamwe mu bagirizwa kuba barateguye kudeta ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2025 by'umwihariko, ariko kandi ikaza kugenda irapfuba barongojwe imbere na generali Major Niyombare, bakaba bivugwa ko rero bo bagiye gutaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ngo bakaba bazaza nk'abasirikare, bakaba batazashika ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'abasivile nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta avuga ko rero iyo bahungiye cane abari ku mugabane w'Uburaya bamaze imisi barakora amakoranira ko makomeye cyane by'umwihariko aho bariko barakusanya ndetse baniyegeranya mu rwego rwo kugira ngo bazabashe kuba boshikanga mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko kandi baba biteguye kuzashika mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko amatora yimerijwe umwaka uza ndetse n'andi azakurikira mu wundi uza by'umwihariko azaba ataraba, mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohindura ibintu nga mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi bivuga ko bamaze imisi barumviriza ibikomeje kugenda biravugwa, ibikomeje kugenda birakogwa cane kuri iyi ngoma ya generali Neva by'umwihariko cange nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho yakomeje kugenda aranyuruza abantu, akaba akomeje kugenda arabakorera ibintu bibi cane. Ibi byaje kugenda biratuma rero abanyagihugu benshi cyane bagiye batandukanye bakomeza kugenda baratabaza, bavuga ko rero by'umwihariko bari bakwiye kuba botabagwa bakaba bohabwa ubutabazi. Amakuru yihuta aravuga ko by'umwihariko igihe kigeze kugira ngo ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bubashe kuba bwoshika ku iherezo, ndetse by'umwihariko abanyagihugu benshi bakaba bamaze igihe banifuza ndetse banagaragaza neza ko by'umwihariko ubutegetsi bwiwe bwoshigwa ku iherezo. Hari bamwe rero batigeze bishimira imiyoborere cyangwa imitegekere yiwe, dore ko yaje kugenda irahura n'ibihe bidasanzwe cane ibihe byagiye birabangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu gihe kandi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hari hamaze imisi haribonekeza ibura ry'igitoro, ndetse abanyagihugu benshi bakaba bariko bidoga bavuga ko ubuzima bwazimbye ndetse bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cane abaturiye ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi mu gisagara ca Bujumbura. Biravuga ko rero igitoro camaze kugenda kirashika, ndetse by'umwihariko hakaba hari n'amasitasiyo amwe n'amwe yaba yamaze kugenda arahabwa icyo gitoro nk'uko biriko biratangazwa. Hari by'umwihariko urutonde rwamaze kugenda rurashyirwa ahagaragara rwamwe mu masitasiyo rero yaje kugenda arahabwa igitoro kugira ngo babashe kuba bokidandaza. Icyakora hari amabwiriza babashije kugenda barahabwa kugira ngo babashe kuba bodandaza icyo gitoro muri rusange. Turarebera hamwe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa cane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma yuko rero mu biro bya Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo Minisitiri Constantin Mutamba rero by'umwihariko hamonetsemo ibigendanye n'amarozi nk'uko byaje kugenda biravugwa. Amakuru yihuta adafite ivumbi aragaragaza ndetse akanavuga ko by'umwihariko uyu nawe yaba yaramaze kugenda arogwa. Hari amakuru kandi anagaruka ku bitero bikomakomeye cyane igisirikare cy'u Burusiya kwa Vladimir Putin, biravuga ko cyongeye kugaba ibitero simusiga, ibitero kanundura, ibitero bikomakomeye cyane kuri iki gihugu ca Ukraine
nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ijya nino ku isi. Turabifuriza kumererwa neza cyane, tunabaha ikaze tubabwira ngo nyamuna niba utarabyonda ko kuri niba utarabyonda anditse sabone cyangwa subscribe kuri YouTube channel yacu ngaho kuri nombonesha kure ya Burundi News TV, rero byonda ko kugira ngo uce abana natwe gatanu kuri gatanu washe kuzajya urakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Abatwumviriza muri mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabifuriza kumererwa neza cyane ndetse tunabifuriza ijoro ryiza. Amakuru yihuta cyane adushikira uno mwanya rero nuko by'umwihariko abarimo Generali Major Niyombare bahejeje guhereza ubutumwa bwa nyuma na nyuma nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho bariko baramusaba rero yuko atakongera guhirahira yitoreza kurongora igihugu c'u Burundi cyangwa se yitoreza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta, amakuru adafise ivumbi na gatoya aravuga ndetse akanagaruka ku bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko arashimangira ko rero ngo hoba hitegurwa kugaruka mu Burundi kwa bamwe bari barahunze aho bagirizwaga gukora ikudeta mu mwaka wa 2015 by'umwihariko y'umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze arongora iki gihugu c'u Burundi. Bivugwa ko rero by'umwihariko bamaze igihe bakurikirana ibikomeje kugenda biragaragara ku Barundi cane cane abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, ndetse hakiyongeraho yuko kandi abagiye baranyuruzwa, ndetse hakiyongeraho rero n'izindi mpunzi zigiye zitandukanye ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, zimwe zikomeje kugenda zirabaho nabi, izindi zigafatwa nabi biturutse ahanini ku mitegekere y'abayobozi b'igihugu c'u Burundi. Ariko kandi bariko baranagendera ku byifuzo by'abanyagihugu, aho abanyagihugu bavuga ko rero iyi manda ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye cyangwa se muri imyaka 4 iheze by'umwihariko ari ibihe bidasanzwe byaje kugenda biragora abanyagihugu muri rusange. Ibi byatumye rero by'umwihariko baza gusohora inyandiko ikomakomeye cyane yaje kugenda itera ubwoba abanyagihugu. Bamwe batanguye kugenda batekereza neza yuko by'umwihariko mu gihugu c'u Burundi hoba hagiye kongera kuba intambara ikomeye cyane, intambara yihuta, mu gihe bivuga ko kandi bamwe mu baherereye ku mugabane w'Uburaya bagirizwa kuba barakoze iyo kudeta n'abandi bagiye batandukanye ijya nino ku isi baramaze igihe baregeranya ibikoresho, bakaba bamaze igihe kandi bagerageza by'umwihariko guhuriza hamwe ingufu ndetse n'imbaraga kugira ngo bazaze barakuraho ubutegetsi bwa General Neva nk'uko biriko biratangazwa. Icakora kandi iri tangazo rishika ahagaragara ndetse n'andi mabanga yakomeje kugenda arashika ahagaragara byaje kunereza abarundi bamwe na bamwe, aho bakomeza kugenda by'umwihariko bavuga ko rero bakomeje kubangamirwa n'imitegekere ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye biriko birakorwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari n'abadatinya kugaragaza ndetse no kuvuga ko kandi General Neva abamutoye bamwibesheho, ndetse abandi bakavuga ko rero yoba yaribye amajwi nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Abagirizwa gukora iyi kudeta rero by'umwihariko barongojwe imbere n'uyu nguyu General Niyombare ndetse n'abandi bagiye batandukanye biganjemo abanyepolitike abo mu migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe na CNDD-FDD ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko bagiye batandukanye, by'umwihariko hafi abashika kuri 34 barimo abagiye barakatirwa gufungwa ubuzima bwabo bwose, ariko abenshi bakaba batanahari nk'uko biratangazwa. Dusubira inyuma gatoya, abarundi bashika kuri 34 bagizwe rero n'intwazangabo bagizwe n'intwazangabo mu gisirikare ndetse no mu gipolisi, abanyepolitike, abamenyesha makuru hamwe rero nabo mu mashira hamwe adaharanira inyungu rero za politike barakatiwe na sentare ntahinyuzwa umunyororo rero wo guherayo nk'uko byaje kugenda biratangazwa muri ibyo bihe. Bagirizwaga kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, kwica ndetse no gusambura ibintu by'abanyagihugu. Muri abo bose rero abatapfuye baba hanze y'igihugu c'u Burundi nk'uko biriko biratangazwa. Niyombare rero niwe uza kwisonga y'urwo rutonde rero rw'abantu bashika kuri 34. Urwo rubanza rero rukaba rwaragiye by'umwihariko ahabona mu myaka yaheze by'umwihariko, keretse ko rero by'umwihariko gukatira umunyururu wo guherayo rero
baraciriwe no kuriha rero n'indishi z'akababaro ku bintu byononywe muri iyo misi yakurikiye rero nyine uko gushika gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Radio Rema FM rero izorihwa amahera arenga gato rero imiliyaridi 4 z'amarundi. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi imiliyoni zirenga 800, ubushikiranganji bw'umutekano imiliyoni zirenga gato 360, ndetse n'umugambwe CNDD-FDD imiliyoni zirenga 180. Hari n'abanyagihugu kandi basawiwe ku giti cabo rero indishi zabo by'umwihariko zirenga gato imiliyoni 80. Uza imbere rero akaba ari Bisaganya rero Albert, umupolisi mw'ipeti rero rya generali, akaba yaraherutse gukururuka rero akaba asabigwa imiliyoni 25 nk'uko biko byaje kugenda biratangazwa icyo gihe. Ariko kandi muri icyo gihe umwe mu bakatiwe uwo munyururi rero wo guherayo yabwiye abamenyesha makuru rero ibyashikirijwe na sentare ntahinyuzwa ari agatotezo babandanya bakorerwa rero umushikiriza manza Janvier Bigirimana. we rero abona ko urwo rubanza ari ubwa politike kandi ko rero ubutungane butigenga aribwo rero butuma hacika imanza nk'izo zidakurikiza amategeko abagenga ibihugu muri rusange. Urwo rubanza kandi rwaje kugenda rurasohoka mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi rero yaraherutse no gusaba ikigo cy'igihugu rero kigenzura uko rero ibimenyesha makuru bikora CNC kiganira n'amaradiyo yafatiwe ibihano. Umwe rero mu bamenyesha makuru akaba ari mu baciriwe urwo rubanza abona ko ivyo biganiro bitagishobotse mu gihe rero by'umwihariko Bobo Rungika arongoye radio RPA ndetse na Innocent Muhozi arongoye televiziyo bari mu bakatiwe uwo munyururu wo guherayo. Amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya rero aravuga ko by'umwihariko nga mu gihugu c'u Burundi umuriro waba ugiye kwaka, ibintu byoba bigiye kugenda birasubira idubi. Ibi kandi byaranavuzwe, ibi byakomeje kugenda biranavugwa, ndetse na Lydie Tabara iherutse kugenda irabisubiramo aho yaje kugenda iravuga ndetse nashimangira yuko by'umwihariko aya matora adashobora kuzaba mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atariyo shira ku murongo bimwe mu byo bariko baramusaba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko arashimangira ndetse akanagaragaza yuko ibintu bishobora kuba byohindura isura nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi isaha ku isaha kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi ariko aravugwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi aravuga yuko ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko ikena ry'igitoro ryari rimaze igihe riribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse hakiyongeraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye harimo n'ibibazo by'amasukari n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. By'umwihariko ibi byatumye abanyagihugu bakomeza kugenda bidoga. Ubu ngubu rero igihe coba kigenze kugira ngo noneho ibibazo byose bibashe kuba byoshyirwa ku iherezo cyangwa se bitorerwe inyishu. Biravugwa ko rero by'umwihariko za modoka z'amakamyo zari zirimaze iminsi zirahererekanwa cyane cyane amasanamu yazo ku mbuga ngurukanabumenyi, byamaze kwemezwa neza yuko zamaze kugenda zirashika nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse by'umwihariko biriko biravuga ko amasitasiyo amwe n'amwe yatanguye kugenda arahabwa ici gitoro kugira ngo abashe kubandanya kukidandaza. Ariko kandi hakaba haje kugenda harashigwaho amategeko akomakomeye cyane, haba kubaza kugura ico gitoro ndetse n'abadandazi b'icyo gitoro, dore ko haje kugenda harashyirwaho ibibwirizwa bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo here kuzongera kuboneka inyuruzwa ry'iki gitoro nk'uko byakomeje kugenda biravugwa by'umwihariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu misi iheze twagiye turababwira byinshi cyane bigiye bitandukanye, cyane by'umwihariko ibyagarukaga ku bigendanye n'ama-application cyangwa se ibigendanye no kuriha iki gitoro hifashishijwe ubuhinga bwa none, ndetse n'abakidandaza bakaba bazajya barifashisha ubuhinga bwa none. Ibi byose rero kandi byagiye birashyirwaho imbaraga ndetse by'umwihariko byagiye biranatangazwa mu rwego rwo kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kitazongera kugenda kirahura nibura y'igitoro. Icyakora
kandi binavuga ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ho bagiye gutangizwa gahunda zo guhinga amasaka kugira ngo azaje arayifashishwa by'umwihariko n'inganda zimwe na zimwe ndetse n'inzobere zifise ubwo buhinga zizaturuka mu gihugu ca Indonesia bazaza no kubaka inganda mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo bazabashe kugenda barakuramo isukari ndetse n'ibitoro nk'uko biriko biratangazwa. Iyi rero nimwe mu mishinga ikomakomeye cyane ikomeje kugenda irashyirwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba hoshyirwa ku iherezo ikena ndetse nibura ry'ibitoro cane cyane ibyo mu bwoko bw'ama essence. Amakuru kandi yihutse avuga ko rero umuntu azofatwa aragurisha igitoro mu buryo bwa magendu canga se arakigurira aragipakira mu madomora ndetse no mu bindi ashobora kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyane mu gihe ibihano bikomeye cyane biri murindiriye, dore ko rero uzoza aza kugura icyo gitoro bisaba yuko azajya aba yanditswe muri iyo systeme ku buryo by'umwihariko azajya yishura hifashishijwe ubuhinga bwa none, ndetse n'ukimucurujeho nawe akaba ari bwo buryo azajya yifashisha, akaba ari uburyo rero bugezweho bw'ikoranabuhanga azajya arifashisha, ndetse hakaba hari n'abandi bakozi bagiye batandukanye bajejwe kureba ikinyabiziga canga se umuduga wabashije kwiyandikisha ku buryo wishuye icyo gitoro ndetse n'icyo wahawe. Ibi byose bikazajya birifashishwa mu kwigenzura neza 100% yuko atagitoro canke ataniritiro nimwe y'igitoro yaba yanyurujwe. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Constantin Mutamba nawe yaba yaramaze kugenda arafatwa n'uburozi buherutse gutegwa mu biro byiwe nyuma yuko kandi yaramaze iminsi by'umwihariko arotswe igitutu yuko by'umwihariko yaba adashaka ko hagaragara ubucukike mu bagereza, nyamara by'umwihariko bamwe mu bacamanza muri Kongo bakaba bakomeza kugenda bararungika abafungwa ndetse n'abanyabyaha mu magereza agiye atandukanye. Umwe mu bakorana byafi rero na Minisitiri Constantin Mutamba yarasobanuye ko rero byemejwe ko nawe yarozwe kuri uyu nguyu wa 7 Nzeri umwaka wa 2024 mu nyuma yaho rero mu nyuma y'ibyavuye mu isuzuma ry'abaganga. Yagize ati ibyavuye mu isuzuma byaje rero kuri uyu wa 6 byagaragaye ko rero uburozi bwamufashe kandi ateganya gufata ingamba zikomakomeye cyane zo kwiyitaho nk'uko biriko biravugwa. Bivugwa ko kandi Minisitiri Mutamba rero yahawe abaganga rero bo kumwitaho kandi ko rero nibiba ngombwa azajyanwa kuvurirwa mu mahanga. Kwigenekerezo ja 4 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'ubutabera yaratangaje ko byamishwemo rero uburozi bw'ifu y'umweru ahantu hagiye hatandukanye nko ku meza yiwe, ku ntebe, kuri clavier ya mudasobwa, by'umwihariko ku mashini itanga umuyaga muzi nka tapi ndetse no mu mapuro ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, haba ndetse by'umwihariko no mu tubati twiwe, mu ifirigo yiwe ndetse by'umwihariko no mu bwiherero hose. Ibyo ngibyo bikaba byaramaze kugenda birashikwa. Ikindi cyagaragaye rero muri ibi biro rero nk'uko umuyobozi yabisobanuye harimo rero amazi yamenwe ku mashini ikonjesha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bikekwa ko rero ari uburozi, ndetse ngo by'umwihariko no mu misarane hamishijwe imyuka ikarishe nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Uyu muyobozi yasobanuye ko rero abantu benshi cyane babikoreramo rero basuzumwe n'abaganga, bigaragara yuko boba bararozwe kugeza uno munsi rero bakaba bariko barakivugwa. Hari gukorwa rero amatohoza kugira ngo hamenyekane ingene abari inyuma y'iki gikorwa icyo kuroga rero abakorera muri ibi biro vya Minisitiri Mutamba kuko birakomeza kugenda biratangazwa. Icakora kandi hakomeje kugenda by'umwihariko hagaragara ukutumvikana hagati y'abacamanza ndetse na Minisitiri by'umwihariko Constantin Mutamba mu nyuma yuko kandi bari baherutse kugenda baranamurega kuri Minisitiri w'intebe nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Constantin Mutamba akomeza kugenda ashimangira ko rero by'umwihariko mu kugera muri uyu mwanya yemeje ndetse aniyemeza yuko agiye gutangura kugabanya ubucucike mu magereza n'amabohero agiye atandukanye nga mu gihugu ca Kongo. Ni mu nyuma yuko kandi ibi byose byagiye biraba mu nyuma yuko rero haherutse kuraswa imfungwa zirenga 100
zari ziherereye mu ibohero rikuru by'umwihariko ibohero rikuru cyane riherereye ngaha Imakara Kinshasa ku mugwa mukuru w'icyo gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru yihuta yavuze ko rero by'umwihariko iri bohero naryo riharugwamo imfungwa nyinshi cyane ugereranyije n'izo by'umwihariko zari zirekuriwe kuba byo kwakira. Ni rimwe mu mabohero akuze cyane by'umwihariko ku buryo habaye imvururu ndetse zikaza akagenda hanasenyuka cyane, ndetse guhera icyo gihe binavuga ko kandi hari imfungwa zimwe na zimwe zirenga igihumbi zaba zaramaze kugenda ziratoroka. Icyakora ku ruhande rwa leta bavuze ko rero atanimwe yatorotse, ariko abandi bavuga ko rero abantu barenga 100 bataba bararashwe, ngo abandi babashe kuba barapfuye ngo hananirwe kubura abatoroka, mu gihe habonetse rero na bamwe mu bagore bafungiwe muri iyo gereza babashije kugenda barafatwa ku ngufu nk'uko byaje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta rero avuga ko rero abacamanza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragaza kutumvikana mu nyuma y'uko rero Constantin Mutamba we yageragezaga kugenda arafungura bafise ibyaha byoroheje mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yogabanya ubucukike mu magereza, mu gihe nk'iyi gereza ya Makara yari irekuriwe kuba yo kwacira imfungwa zishika ku 1,500, ariko kandi hakaba harabarugwagamo rero imfungwa zirenga 15,000. Gushika none rero by'umwihariko hariko haragaragara ukutumvikana mu buryo bukomakomeye cyane mu gihe hatanguye amatohoza, ndetse by'umwihariko hakaba hagaragara yuko imibare yari isanzwe ibarizwa muri gereza y'imfungwa zari ziyirimo ndetse n'imfungwa zisigayemo uramutse ukuyemo rero abapfuye bitagaragara biriko birasigura bikanerekana yuko rero imfungwa zirenga 1,500 zaba zaramaze kugenda ziratoroka. Imiryango igiye itandukanye iharanira agateka ka zina muntu ndetse n'abandi bagiye batandukanye cyane ababarizwa muri ONU bakaba bariko barasabwa gukora amatohoza yihuse mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba homenyekana imvo n'imvano y'ibi bibazo byose, ndetse n'ibyo bibazo bikomeje kugenda birugariza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tugaruke kandi ko bikomeje kugenda biravugwa ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, amwe mu masezerano yaje kugenda arashigwa ahagaragara ndetse yanashizweho umukono na Minisitiri w'umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubwo yari Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Haje gusinywa amasezerano akomeye cyane ari hagati y'igisirikare ca Kongo n'icy'Abashinwa mu bigendanye n'ubufatanye mu guhanahana ubumenyi ndetse no guhabwa imyitozo kw'ingabo za FARDC muri Kongo. Ibingibi bikaba byishimiwe n'ingabo za Kongo ndetse n'abazirongoye, dore ko ngo bishobora kuzabafasha mu kwivuna abansi bakomeje kugenda barabugariza. Ni mu gihe iki gihugu kandi kimaze igihe kiri mu ngwano zikomakomeye cyane n'uyu muhari wa M23 ukomeje kugenda urobotsa igitutu, ukomeje kugenda urabafatana bimwe mu bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu muhari wa M23 kandi wakomeje kugenda urashimangira ndetse unagaragaza neza ko witeguye gukoresha ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo hatazagira by'umwihariko abantu bakomeza kugenda baragirirwa nabi. Uyu muhari wa M23 kandi mu bihe bigiye bitandukanye wakomeje kugenda urashimangira ndetse unagaragaza neza ko witeguye gukora byose bishoboka kugira ngo by'umwihariko hazabashe kugenda harakogwa by'umwihariko ikugwaho. Bivugwa ko kandi uyu muhari wa M23 usanzwe ufise gahunda yo gukuraho ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu rwego rwo kugira ngo abanyagihugu babashe kuba babona amahoro ndetse n'ituze. Abanyagihugu ba Kongo kandi bamwe na bamwe bakomeje kugenda barishimira ibikorwa by'uyu muhari wa M23, dore ko kandi bamaze kugenda barigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, haba by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo harimo ibice bafise, muri Kivu y'Amajyaruguru ho barahigaruriye hafi ya hose, haba muri teritwari ya Masisi, Nyiragongo ndetse na Rucuro ndetse na Rubero hose babashije kugenda barigaruriramo ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Hari amakuru avuga ko kandi ibitero bikomakomeye cyane biturutse mu Burusiya byongeye kwibasira igihugu ca Ukraine. Turabigakora mu makuru yacu ari imbere turiko turabategurira, mukomeze kugira ibihe byiza, munagire weekend nziza ndetse n'ijoro ryiza.